Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije mwese abakurikiye kino kiganiro Saveur Divine. Amahoro, ubuntu, agakiza by'Imana tubonera muri Kristo Yesu Umunyanazareti bibane namwe kandi bigwiriye. Ndashimiye Imana impaye kano kanya kugira ngo mbane namwe dushobore gusangira ijambo ry'Imana kuri uno munsi wa gatanu, aho dusozereye icumweru dufise ino teme ivuga ngo uburyo dukunda Imana. Ni mwene so kwizera Fabien. Imana iduhane umugisha. Dusome rino jambo ry'Imana dusanga muri Zaburi ya 42, turasoma umurongo waho wa mbere. Haravuga ngo nkuko impongo ihuzagizwa yipfuza imigezi, ni ku mutima wanje uhuzagizwa ukwifuza Mana. Amen. Nkuko nabivuze, iki cumweru nkuko tubimenyereye twari dufise teme turiko turaganira ko tubishobojwe na Yesu Kristo, we aduhishurira, atwigisha kandi aduha n'ivyo kuvuga. Iyo teme ivuga ngo uburyo dukunda Imana, uburyo nyabwo, ingene umwana w'umuntu akunda Imana. Yesu ashimwe. Ndashima Imana rero kuko yakoresheje abakozi b'Imana batandukanye. Twize tumenya ko gukunda Imana ari kubahiriza amategeko, amabwirizwa y'Imana yaduhaye kubahiriza canke gukora. Kubahiriza ivyo Imana idusaba, ivyo itwifuza. Hari ivyo Imana yatugenye biri mu gitabo cy'ibyanditswe byera ari Bibiliya. Hariho inzira Imana itwifuza ko ducamwe. Iyo tuyiciyemwo tuba twerekanye ko dukunda Imana. Bivuze ngo gukunda Imana si amajambo, ariko no gukora ivyo Data adusaba gukora. Kandi twongera duhishurirwa, twiga ko tudashobora gukunda Imana tutabanje gukunda mugenzi wacu, uwo tugendana, uwo tubana, uwo dusangiye akazi, n'uwo tutagasangiye, uwo twiga hamwe, n'uwo tutiga hamwe, uwo duhuje isano ry'imiryango, n'uwo tutarihuje, uwo duhuje ubwoko, n'uwo tutabuhuje, uwo duhuje ibara ry'urukoba, n'uwo tutarihuje. Uwo niwe mugenzi wawe. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ntushobora kuvuga ngo ukunda Imana udakunda mwene se. Ntushobora gukunda ngo ukunda Imana udakunda umuntu Imana yaremye mu ishusho ryayo. Twoba tubaye ababeshi tuvuze ngo Mana turagukunda, ariko hagati muri twebwe abantu twankana. Kandi Imana iduhishurira itubwira ngo tuyikundisha umutima wacu wose, tuyikundisha ubwenge bwacu bwose, ubugingo bwacu bwose, ivyo dutunze byose, kubera ko Imana ariyo yabanje kudukunda ubwa mbere, kandi nayo yadukundishije ivyo ifise byose. Akarorero, yaduhaye umwana wayo w'ikinege Kristo Yesu, kandi muduha wese kugira ngo adupfire ku musaraba duhabwe ubugingo budashira. Natwe iyo tuyikunda, ijambo ry'Imana ryatubwiye ejo ku munsi wa kane ngo dukunda Imana tuyikundishije imitima yacu
yose, ubwenge bwacu bwose, ubugingo bwacu bwose, ibyo dutunze byose bikunde Imana. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Dusozereye rero uyu munsi dusoma aya majambo y'uyu mwanditsi. Aravuga ngo hari igikoko, hari inyamaswa yitwa impongo, ngo iyo iri mu ishamba rinini, iyo iri ahantu mu kibira kinini, ahantu ho mu bugaragwa, ho mu butayu, izuba rikaka, ubushuhe bukaba bwinshi, ngo iyo nyamaswa yitwa impongo ibura amahoro mu mubiri, kumva ko ibintu byose bitagenda neza, ibintu byose bihagaze. Ngo iyo nyamaswa umutima wayo ugatera, ntironke amaragamo, ntironke amahoro, ngo ahubwo ikirukange ibirometero byinshi irondera imigezi cyangwa umugezi w'amazi kugira ngo ibashe kunywa, maze inyota ihere. Umwanditsi aravuga ngo iyo situwasiyo uko bimerera iyo nyamaswa yitwa impongo, nanje iyo ntabaye hafi y'Imana niko bigenda. Umutima wanje ubura amahoro mu gihe ntegereye Imana. Umutima wanje ubura amahoro ukagurugumba iyo ntegereye, iyo ntari mu materaniro y'abana b'Imana, iyo ntari mu materaniro y'abera, iyo ntari kumwe n'abaramya Imana, iyo ntari kumwe n'abahimbaza Imana, iyo ntari kumwe n'abavuga izina ry'Imana, abavuga iby'umwami wacu Yesu Kristo, abavuga iby'agakiza, abavuga iby'amahoro, abavuga iby'urukundo, iyo ntari kumwe nabo, umutima wanje ubura amahoro nk'uko impongo ibura amahoro ibuze umugezi w'amazi mu gihe inyotewe. Uyu mwanditsi aravuga ngo umutima wanje ugira ikibazo iyo ndi kure, iyo ndi wacu mu mubiri, umutima wanje ubura amahoro, ariko nkaza kunezerwa ngashira inyota iyo nagenze ibirometero byinshi, iyo nafashe umwanya wanje w'ibinezereza by'ubugingo nkawureka, ariko nkiruka ndondera Imana, nkiruka ndondera presence y'Imana, aho Imana iri kiravuga, aho Imana iri kirasingizwa, aho Imana bariko barayiramya, bayihimbaza, bateraniye bakorera Imana. Umutima wanje ugezaho numva uguwe neza, numva imigezi y'amazi y'ubugingo itemba muri jewe, kuko negereye aho Imana iri. Ubwo nigo rukundo. Mwana w'umuntu akunda Imana. Ushobora kuvuga ngo ndakunda Imana udaterana mu materaniro y'abera. Ushobora kuvuga ngo ndakunda Imana utagira inyota yo kuba hagati y'abaramya Imana, y'abahimbaza Imana. Ushobora kuvuga ngo ndakunda Imana utigera muri wowe wumva ko umutima wawe ugurumana, umutima wawe ugurugumba, wumva ko ugomba kuja aho bavuga iby'ubwami bw'Imana, aho bavuga ibya Kristo, bya Yesu w'Umunyanazareti. Iyo umutima wawe utagurugumbishwa n'iyo nyota, ntushobora kuvuga ngo ndakunda Imana. Gukunda Imana si amajambo, ariko bibonekera mu bikorwa, bibonekera mu nyifato y'umuntu. Ndashima Imana. Kera nkiri umwana mutoya, aho nakuriye, nabona abantu baja gusenga, baja ku rusengero bakagira ibirometero birenga 15 n'amaguru. Amateraniro atangura saa 4, abantu bakabyuka saa 11 zo mu gitondo, bakagira urugendo rw'amasaha 2 bagenda kurondera amateraniro y'abera, bagenda kurondera abantu bahimbaza Imana, bagenda kurondera abantu baramya Imana, bagenda kurondera ijambo rivuye mu kanwa k'Imana. Ngugu urukundo rw'Imana. Bene data, ngugu urukundo dukwiye gukunda Imana. Bene data, mu kurangiza ndabifuriza ko imitima yacu twese
imitima yacu twese, umutima wawe, umutima wanje ugurugumbwa no kurondera ahari amateraniro y'abera. Imitima yacu igira inyota yo kurondera ahari abana b'Imana bateranye bavuga iby'Imana ikora, bavuga ubutumwa bwiza, bavuga amakuru y'ijuru, atari ya makuru y'amayetaje, atari ya makuru y'amamodoka meza, ariko bavuga ibitangaza Imana ikora, bavuga iby'amakuru yo mu gihugu cyo mu ijuru, aho tuzoba, iby'Imana yatubikiye, ingene tuzobana n'umwami wacu Yesu Kristo. Biruranisha ayo majambo maze bakomezanya bavuga ngo naho biruko, naho turi mu ntambara mu isi, ihangane kuko hari igihugu cyiza cyo mu ijuru, aho tuzoba twasezeranijwe na data adukunda, kuko ariho niho tuzoba hatagira umubabaro. Ahavugirwa ayo makuru niho hakwiye kudutera inyota. Nkwifuriza ko imitima yacu igira inyota yo kurondera presence y'Imana. Ibyo bigaragaza urukundo umwana w'umuntu akunda Imana, ayitura urukundo yabanje kudukundayo ubwayo mu kuduha Kristo umwana wayo, kugira ngo adupfire twara abanyabyaha tugahabwa ubugingo budashira. Ndabifurije umunsi mwiza. Imana ibahezagire. Amen.